turasubiye kandi kuguhereza akaze inshuti nawe mukunzi wa kino kiganiro c'amagara meza. Mu kiganiro c'amagara meza c'uno munsi twaba twashimye kubashiriza ku mabi y'inzoga, tuba dushaka kuvuga zirya nzoga zambiye. Ni rero tugiye kuyaga umutumire wacu ni Harimenshi Alexis, turakuramukije twongera kandi tuguhereza akaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije kandi ndabashimira ko mwemeye ko mwakudutumira mu kiganiro. Murakoze cyane nkuko dereje kubishiriza abariko baratwumviriza. Mbega inzoga burya zizwe n'iki? Inzoga nkuko muheje kubisigura bijya binyobwa abantu banywa ugasanga ubwenge bwahindutse, inyifato zahindutse, ziba zirimwo ahanini isukari, kuko iyo sukari niyo iza gukoreshwa mu ihingurwa ry'ubumara bita alcohol, kandi abantu banywa inzoga bakaba hari barondera alcohol kuko ariyo imaze gushika ubwenge, akumva atanguye kumera nk'umuntu aryohewe anezerewe, inyifato zahindutse, ntaca yumva ko yabaye umugabo yabaye umushinga ntahe kubera yanyoye, kubera ibyo bintu inzoga ikikora ku bwenge bwiwe. Ubwo rero haba hari n'isukari, hamiye sukari akaba ari nayo iza gufasha mu ihingurwa ry'ubumara bita alcohol. Hama kandi mu nzoga hakaba harimo ubumara bita alcohol. Iyo alcohol rero hamwe n'iyo sukari, amabi yose inzoga zikora mu mubiri afite intandaro muri ibyo bintu bibiri bigize inzoga z'amoko atandukanye. Ishobora kuba ari ibiyeri, ishobora kuba ari isongo, ishobora kuba ari umunanasi, ishobora kuba ari bimwe bita gafitambere, n'izindi nzoga z'amoko atandukanye z'ikirundi cyangwa z'ikizungu. Mbega none ubumara ariyo alcohol nyine iyo bishitse mu mubiri, iyo nzoga ishitse mu mubiri iraheza ikakigwa gute mu mubiri w'umuntu? Nubwo bumara bita alcohol cyangwa ethanol kubashobora kuyitahura, iyo igeze mu mubiri wacu ni ukuvuga tukayinywa ikagera mu mushishito. Mu mashishito nta bintu bihari binoza cyangwa bijanjagura inzoga kugira ngo byare ibintu byofasha cyangwa byonona umubiri, ibintu twita les enzymes digestives nta bihari bihingurwa n'umushishito, nta n'ibihari bihingurirwa hamwe misaya mu byo twita glande salivaire, ahubwo iyo nzoga ikirengana iyo alcohol ibandanya iva mu mushishito igenda muri rutoyi. No muri rutoyi nta bintu bifasha kunoza cyangwa kujanjagura iyo nzoga ngo ihingurwemwo ibindi bintu, iguma uko nyene wayihereje, kuko urwagasha ariko twita pankreas hamwe n'igitigu ubwaco, mbere rutoya ibyo bihingura ntibishobora kunoza inzoga ngo bijanjagure iyo alcohol ngo bihinguremwo ibindi bintu. Ikibandanya rero no mu maraso, hanyuma igeze mu gitigu rero niho igitigu cyagihingura enzyme cyangwa ibintu bigeje kujanjagura, kunoza, guhingura ukundi kuntu ibyo tuba twihereje, ariko twita enzyme, nk'iyo twita alcohol dehydrogenase ihingurwa mu mubiri na cyane cyane mu gitigu niho ihingurirwa ku rugero runini. Ya alcohol dehydrogenase cyangwa enzyme kubashobora kubyumva yahinguwe n'igitigu ni ikirengera kuri ya alcohol cyangwa ethanol ikayihinguramwo ibintu bibiri. Ubwa mbere alcohol cyangwa ethanol ikihingurwamwo ibintu twita acetate. Acetate naho byavuye mu nzoga mugabo ataco vyononera umubiri wacu kiretse iyo byabonetse ku rugero rurenze, kuko n'igitigu cyacu le foie kirikora kuri acetate yavuye muri alcohol mu nzoga kugira ngo naco gishobore guhingura ubwoko bw'ibinure twita cholesterol. Yaba ari cholesterol mbi cyangwa nziza irahingurwa muri acetate nayo yavuye mu nzoga. Duvuga rero ko acetate ari ibintu biva mu nzoga mu bwoko bwabyo ataco bitwononera kiretse iyo byabaye murengera mu maraso, kuko na alcohol nayo twihereje ari nyinshi, twabigize ingendo tukabigira ubuzima tukabigira akamenyero. Ibindi bintu bigira kabiri bihingurwa muri ya alcohol cyangwa ethanol ni ubumara bukomeye, ari nabwo bumara tuzi buhingurwa mu nzoga bita acetaldehyde dehydrogenase. Ubwo rero amabi yose akorwa mu mubiri kubera kunywa inzoga, hambavu yayakorwa n'isukari yavuye mu nzoga, abakozwe n'ubwo bumara bita acetaldehyde dehydrogenase. Rero bimwe mu byo acetaldehyde dehydrogenase ica idukorera mu mubiri ni byinshi cyane. Umubiri urahasinzikarira bigatuma abantu bashobora kuba ibimuga, bakagwara indwara zidakira, mbere no gupfa bagapfa hataragera. Rero kw'icyo kibazo mumbajije muti
inzoga yakirwa gute mu mubiri ihingurwamwo ubwo bumara bita acetaldehyde dehydrogenase hamwe n'ibyo bita acetate bigwiza cholesterol mu maraso yacu biciye mu gitigo. Mbega none aha uzosanga abantu banyoye inzoga bazisanga mu maso hasa n'ahahindutse gatoyi iyo yabashyize mu mutwe cyangwa mu bwonko batangura kuvuga menshi gutwenga mbere banashaka hariho n'abandi usanga batekereje mu bwoko usanga bariko bakora ibintu bidakorwa mbere wanashaka niyo kagwiriye mu mibiri yabo hariho bamwe bamusanga bamesuye ipantaro uruhande rumwe mbega ivyo byo hari icyo wobwira abo bariko batwumviza ubwonko bwononekara bo iyo bwabumara twababwiye bita acetaldehyde dehydrogenase bugeze mu maraso bugasaba amaraso arabutembereza akabujana no mu bwonko. Alcohol rero irafise ibintu twita inhibition, irafise ibintu zibira ubwonko ntibusubire guhingura neza. Urabona yuko umuntu yanyoye inzoga n'ingufu ziratakara sigara ahenurwa n'umuyaga ni ukuvuga ntaba kigira ingufu z'umubiri n'iz'ubwenge. Mbere rero umugabo w'ijunja n'ijambo abantu bagisha inama asigara atagira ubwenge akiryamira mu ibarabara yireza ngo yashitse ku gitanda. Ikintu giteye ubwoba nk'umuduga canke imoto ikinga ikinogo kiri imbere yiwe kinini ntibiri ku metero 3 urabibona ku metero 100. Ivyo rero kubera yuko muri bya bindi alcohol izibira bihingwa mu mubiri hariho gutuma agahimba bita hypothalamus ko mu bwonko mu cyicaro cy'ubwonko gakora nabi hagatakaza ubushobozi bwo guhingura ibintu bikwiye twita catecholamine n'ibyo twita dopamine, acetylcholine, norepinephrine. Ni ukuvuga ibyo rero bigabanutse mu mubiri ayo makatecholamine cyangwa kuba byumva ibyo twita neurotransmitter atagira trouble de coordination des mouvements tasubira gutegeka ingingo ziwe z'umubiri ngo abariwe azikoresha n'ubwenge buca bukora nk'ubwataye rezo cyangwa cyabana bandi no kuvuga ntibusubire gukora ku rutonde bwasabwa. Atarira twenga ubusa akaryoherwa n'ibitari byo agashavurwa n'ibitari byo mu yandi majambo ubwenge buba bwataranganye bwavuye ku rutonde. Inzoga rero izo ni ingaruka za hagufi zibonekeza n'ingoga inzoga igira ku magara y'umuntu. Tubaye turareka ibyo byo bigaragarira bose. Hariho n'inzoga yonona mu mubiri w'umuntu mugabo byo bidashoka byibonekeza nka kujya hakaborebwe kuko ibituvuze ni bimwe mu bimenyetso biranga ko umuntu yaborewe n'inzoga mugabo bice bigaragara niyo saha cyane n'umwanya mutoya ugiye gukurikira inyuma yo kwihinywa ku biteka byibonekeza rero n'ingoga mu byigwa byakozwe n'abahinga basanga yuko bwabumara buri mu nzoga igitigo gihingura muri alcohol aribwo twita acetaldehyde dehydrogenase. Abahinga basanga yuko bugeze mu maraso bugenda busangangura n'ubwa bwica bukuraho buhoro ibintu twita les substances antioxydantes ni ibintu bikora nk'umukubuzo mu mubiri w'umuntu mu gusangangura ibintu by'ubumara byokonona umubiri ubwonko amaraso amagufa inyama imisoso ibitembereza amaraso bigatuma bigwara cyane umuntu agapfa hataragera cyangwa akaza hataragera. Ayo antioxida rero inzoga yica mu mubiri zabumara acetaldehyde dehydrogenase bwica mu mubiri makuru akunze kuvugwa cyane cyane kwerekanwa cyane n'abahinga ni nka yakurikira. Hariho insanganyangabo cyangwa vitamine A ubwayo ikora ibikorwa bitangaje nko kudukingira indwara ya kansere kudukingira indwara z'amaso mbere gushika naho idukingira n'uruhumyi. Hariho vitamine A idukingira indwara z'urukoba umushatsi ukaremba inzara ntizivunagurike n'umushatsi ntuvunagurike. Hariho vitamine A ituma abantu baramba ikarinda abana gucibwamwo na cyane cyane harya A bariko baramera amenyo n'ibindi ikomeza abasirikare bagwanira umubiri kugira umuntu ntiyamara gwaragurika. Inzoga rero biciye mu mara bita acetaldehyde dehydrogenase irayisangangura mu maraso y'umuntu. Hariho vitamine B ya mbere B ya gatatu na B ya gatanu izo ziharugwa mu byo twita les antioxydants mu vitamine yo mu wa B ashika 18 izo ziharugwa muri bya bindi bikora nk'umukubuzo mu kukubura mu maraso yacu mu mara twita catecholamine bwokorona imitsi yacu ukaduteza indwara za kansere tugasaza hataragera tukazana iminkanyari byo bita ride ku rukoba rwacu kandi hataye bwagere n'ibindi byo guhenerera kw'ingingo z'umubiri byo twita degenerescence précoce de salive. Kubw'ibyo rero inzoga
irashobora rero gutuma umubiri w'umuntu ucika intege, abasirikare bakaba bake, hakaba ibyo twita depression immunitaire, umubiri ntuba ugifite ubushobozi bwo kwigwanira no kwikingira ibitera indwara, umuntu akarwara bikabyoroshe, kandi n'indwara itomuhangaye ikamuhangara kubera ya mikubuzi kubura ubumara mu maraso, les antioxidants nka vitamine A na B ya mbere, B ya gatatu na B ya gatanu biba byagabanutse. kandi mu byigwa byakozwe n'abahinga bisanga yuko abantu banywa inzoga upimye mu maraso yabo usanga bafite vitamine C nkeya cyane, cyangwa ugasanga bafite ibyo bita avitaminose C. iyo vitamine C nta n'akavunga karisigaye mu maraso yabo, tutibagiye na vitamine E. vitamine C irazwi ikora ibikorwa bitandukanye nko gukingira imitsi yacu y'amanere kugira ngo yononekare, ngo dusigare turemerwa ku ijosi, imitsi yo mu musaya idariye, mu mutwe dutonekara, twamaturushe dutonekara ahantu hose hari ingingo cyane ahantu hari inyama aherereye imitsi y'amanere yo twita polynevrite n'ibindi. Vitamine C rero irasangangurwa n'inzoga. Vitamine E nayo turazi yuko abahinga bemeza yuko bayita ngo ni vitamine anti-avortement, anti-sterilité. Ni ukuvuga idukingira abakenyezi gukorora imbanyi yabo igihe basamye, kandi ikarinda ubugumba na cyane cyane ku bagabo, hanyuma kandi igatuma abakenyezi inkaburamubiri zabo byitwa les hormones sexuelles nka progesterone, estrogene ziba mu maraso yabo ku rugero rukwiye kugira ntihagire amasanganye atewe n'ubugumba cyangwa gukorora imbanyi n'ibindi bibazo bifatiye ku nkaburamubiri zitari ku rutonde rwiza, iyo twita deséquilibre hormonal mu mibiri y'abakenyezi. Ibyo rero niyo vitamine E irayisangangura. Kandi iyo umuntu yabuze vitamine A akabura vitamine C na vitamine E, kandi biri mu antioxidant ya mbere tuzi, bituma ashobora kurwara indwara ya kanseri byoroshe, ikitabuzwe n'indwara z'umutima hamwe n'indwara zifatira mu mutima no mu itembera ry'imitsi y'amaraso, ibyo twita les maladies cardiovasculaires. kandi bwa bumara bita acetaldehyde dehydrogenase, ivyigwa byakozwe n'abahinga byerekana yuko n'ibyunyunyu bikomakomeye bishika bitatu bidukingira indwara ya kanseri, aribyo zinc, selenium na magnesium, bisangangurwa mu mwanya umwe na vitamine A, vitamine D ya mbere, ya gatatu n'iya gatanu, n'izo vitamine z'umugwi wa B hamwe na vitamine C na vitamine E, bigatuma rero umubiri usigara utagikingiwe n'uruzitiro rw'abasirikare bakwiye n'ibigwanisha umubiri ukoresha. Abasirikare bo mu mubiri globule blanc bakoresha mu kudukingira ibitero by'indwara aribyo twita les anticorps cyangwa les immunoglobulines, bikaca bigenda bigabanuka mu mibiri yacu, ivyo bikaca bituma dushobora kugwaragurika, hypersensibilité aux infections, cyane tukagwara byoroshe, tunagwaye naho tukivuza ntidukire bitworoheye kuko umubiri waratakaje ubushobozi bwo kwigwanirira ivyo twita le pouvoir phagocytaire. Nuvuga rero ko burya mu acetaldehyde dehydrogenase ari bubi cyane mu maraso y'umuntu. Ikindi naco abantu banywa inzoga z'amoko atandukanye, zaba ari iz'ikizungu cyangwa zihingurirwa mu bitoke, izo nzoga zose zaba izemewe n'amategeko n'izitemewe n'amategeko, zirimo isukari nyinshi, ziraduza urugero rw'isukari rw'ibinure bitembera mu maraso, mugabo bigwira kubera isukari yahinguriwe mu gitigu. Ivyo binure tuvyita triglyceride. Mu vyigwa vyakozwe n'abahinga rero birazi yuko iyo ivyo binure vyitwa triglyceride vyabaye umurengera mu maraso, bikora igikorwa kibi kigayitse mu mubiri nk'icyo ikinure bita cholesterol LDL, cyangwa ikinure kibi kiva mu nyama, mu mata, mu magi no mu bihinguwe muri byo, gikora ku magara y'umuntu mu kwihoma ku mitsi yo mu bwoko bw'ama artère, hanyuma ya mitsi igakomantara. Mu mvugo y'ubuhinga bw'ikiganga tubyita arteriosclerose, cyangwa ugasanga mbere wa muti wakomantaye wanakoberanye ukaga, amaraso ntabagitembera neza, aribyo twita atherosclerose mu mvugo y'ubuhinga bw'ikiganga. Ibyo bigatuma amaraso ntabagitembera ngo ashike bikwiye mu bihimba bikwiye y'umutima, ibyo akaba ari ubwonko, amaboko, ni ukuvuga ibiganza hamwe n'ibirenge, amaraso ntabagishikare ku rugero rukwiye. Ni ukuvuga rero yuko inzoga ituma yonone imitsi itembereza amaraso. Kandi ibyo byigwa nyine byerekana yuko acetaldehyde dehydrogenase hamwe n'aya sukari iba mu nzoga bituma bya binure bita triglyceride bivanzwe n'ikinure bita cholesterol nacyo kigwizwa n'inzoga mu maraso y'umuntu, gihinguwe n'igitigu naho kiba kitazananye mu byo twafunguye, kuko hariho cholesterol yingurwa n'igitigu, iyo twita cholesterol endogene. Iyo rero ikiguya mu maraso na bya binure bita triglyceride byava mu ya sukari birashaka kuca bigenda bikihoma ku gitigu cyacu cyangwa mu gitigu bikanyengeterayo.
bigaca bituma iyo tugiye kwa muganga dutonekara munsi y'ibere cyangwa munsi yo mu kwaha ko mu kuboko kw'iburyo kwa muganga batumurikiye ku gitigu baca basanga igitigu cyacu kirimo amavuta menshi ibyo twita degenerescence graisseuse du foie cyangwa steatose hepatique mu mvugo y'ubuhinga bw'ikiganga. Ibyo rero birashobora no gutuma abantu barwara indwara y'urusina, ibyo binure byaronona igitigu cyangwa bikazana n'utuntu tw'utubyimba duto duto twita nodire ku gitigu buhoro buhoro, kandi utwo tukaba mu minsi igiye gukurikira bitambuwe ngo bikire, kandi mu gihe bitoroshe no gukira bishobora kuca bibyara kanseri y'igitigu mugo byakuye kwa bwabumara acetaldehyde dehydrogenase. Nariga iyo acetaldehyde dehydrogenase nyene iba yarasanganguye mu maraso ya vitamine A, ya vitamine B ya mbere, B ya gatatu n'iya gatanu, ya vitamine C, ya vitamine E, bya byunyu bitatu zinc, selenium na magnesium bisanzwe bidukingira umumaro bita hadicollible na lipofuscine kugwira mu maraso yacu ngo duhave tugwara indwara ya kanseri byoroshe. Rero indwara y'igitigu ni kimwe mu bintu bihambaye mu ndwara zikomakomeye abantu bokwitega bagwaye baramutse banyoye inzoga kubera iyo steatose hepatique. nawe mukunzi uri kurakurikirana kino kiganiro bizeye ko turako turayaga ku mabi ategwa inzoga ku magara y'abantu, cyane cyane inzoga zirimo ubumara canke alcohol abantu bakunda kwihereza. Muri kino kiganiro umutumire ni hari menshi ariko hanyuma hariho n'ibindi bintu bibi bikomeye inzoga itera mu mibiri yacu. Hambavu ya bya bintu rero bitwikira igitigu cyangwa bikanyengetera mu gitigu bigatera indwara y'urusina cirrhose alcoolique. Hariho kandi nuko itera indwara y'igitigu iva ku nzoga ibyo twita hepatite alcoolique. Ni ukuvuga yuko umuntu ashobora kurwara indwara y'igitigu isinzikaza umuntu, akagwara urusina, akagwara kanseri y'igitigu, mbere no gupfa agapfa. Nta kwiga abantu basinzikazwa bakamugazwa mbere bagapfa iyo batavuwe ngo bakire bishwe n'umugera utera indwara z'igitigu ariwo hepatite virale C cyangwa hepatite B. Inzoga rero iri mu bitera indwara z'igitigu twita hepatite toxique ku rugero rumwe na za hepatite B cyangwa hepatite C. Mbere mu byigwa byakozwe n'abahinga basanga yuko ubumara bwa mbere bushobora kuboneka hano ku isi bwonona igitigu ari inzoga. Igitigu aricyo gihimba cya mbere mu mubiri gifata ubumara buba buriko buratembera mu maraso kikabwakira kugira ngo buzunguka mu maraso ku rugero bwinjiyemwo, maze bigatuma ibindi bihimba bidakomeza gusinzikara. ubwo bumara cyakiriye kikagumya bita acetaldehyde dehydrogenase ufatikanye na ya sukari na bya methyl na cya kimwe cholesterol biroshe ko byonona igitigu cy'abantu banywa inzoga. Abahinga basanze yuko abamama bibungenze bakanywa inzoga ituma buhoro buhoro ya vitamine isangangura mu maraso nka vitamine B. Nk'akarorero vitamine B9 iramutse ibuze mu maraso y'umumama yibungenze ishobora gutuma umwana wiwe azovuka ashobora kugwara inyonzo bitewe n'uko umusokoro w'utiga umugongo udasubira kwiremarema ku rugero ukwiye, cyangwa akavuka ari kimuga kidakwije ibihimba nk'uko abantu basanzwe bategeza kuba bameze, biremwe nk'uko abantu bakomeye baba bameze, aribyo twita malformation congénitale. Abahinga rero bagahanura yuko kizira ikaziza naho umuntu bagomba kwigereza ko ariyo kwata kwigereza ko yihungenze uko abari kariyica kandi akica n'umwana ari mu nda. Ikindi kandi alcohol itera mu mubiri w'umuntu ni kuvuga inzoga, nuko abagabo n'abagore banywa inzoga naho hari igihe bumva inzoga iyo wayinyoye umengera gutera ubushuhe bwo kwipfuza no gushobora imibonano mpuzabitsina, ariko buhoro buhoro igenda ikwica buhoro buhoro utabizi. Kuko nkuko twamenye tugitangura ubumara acetaldehyde dehydrogenase burica ubwonko bw'umuntu bukabuza gukora neza no guhingura byangombwa bwasaba. Bimwe rero mu nzira ubwonko bupfamwo nuko bwa bumara bugenda busanganywa za vitamine z'umugwi wa B ubwonko busanzwe bukeneye kugira bukore neza, na cyane agahimba bita hypothalamus hamwe na hypophyse mu cicaro cy'ubwonko. Bisha bituma rero umuntu agwara indwara bita insuffisance hypothalamo-hypophysaire. Nuva ko two duhimba tubiri turazishoye guhingura inkaburamubiri n'ibintu twita neurotransmitter byahora bihingura ku rugero rukwiye. Ibyo rero bituma nk'iyo ibintu twita
neurotransmitter bita dopamine, acetylcholine, norepinephrine byabuze ku rugero rushemeye bituma umugabo atakaza ubushobozi mpuzabitsina. Niyo ariko arangura amanga yabubatse umunota umwe amasegonda cyangwa agikora ya myimenyerezo yanziriza guhuza ibitsina ari twita caresse, agaca asohora intanga, ubushobozi bwiwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina bukaba buhagaze, ari twita impuissance sexuelle masculine. Umukenyezi nawe ntaba acipfuza umugabo, iyo ndwara bayita frigidite. Inzoga rero irica ubwonko, hypothalamus na hypophyse, kuba gituma abagabo batakaza ubushobozi n'icyifuzo mpuzabitsina, n'abagore nabo bagatakaza icyifuzo. Urumva ko ubumara rero acetaldehyde dehydrogenase nayo amavitamine bununuza mu mubiri ari amabi akomeye ashobora gusambura n'ingo z'abantu. Ubwibagiza rurakaze cyane, ibyo twita les amnésies ku bantu banywa inzoga, kuko acetaldehyde dehydrogenase isangangura mu maraso y'umuntu vitamine z'umugwi wa B, izo hypothalamus ikenera ngo irihingure neurotransmitter nka dopamine, acetylcholine na norepinephrine, bidufasha kwibuka no gufata ku mutwe kandi tukagira ubwenge bukwiye nk'abantu nyene bakora neza. Indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, ayo bita hypertension arterielle, isanzwe bica bigacika hirya no hino ku isi, mbere no mu gihugu cy'u Burundi. Irakarira cyane abantu banywa inzoga, kuko acetaldehyde dehydrogenase ihingurwa mu nzoga ituma adrenaline, ni ukuvuga ni ibintu by'inkaburamubiri bihingurwa n'amasigo biwumurengera mu maraso, bikaca biduza umuvuduko w'umurindi w'amaraso, mu gihe imitsi yo mu bwoko bw'amarateri itembereza amaraso nayo ica igabanuka igakoberana, maze umuvuduko w'umurindi w'amaraso ukashiduga ku rugero rwo hejuru. Muri ubwo buryo ukaca usanga rero abantu baragwaye iyo ndwara y'umutima yasinzikaje benshi. Ikibabaje mbere ugasanga n'abayigwaye bagomba bakwega inzoga bakaguma bazihereza. Inzoga rero urumva n'ikibazo gikomeye. Hama dushirije kurangiza, kuko atawovuga amabi yose y'inzoga ngo yarangize. Abantu banywa inzoga ukunda gusanga bafise abasirikare bake. Mu byigwa byakozwe n'abahinga bisanga yuko agahimba bita thymus kaba inyuma y'igufa rifatanya amagufa y'imbavu bita sternum, ako gahingura abasirikare bakuru twita lymphocyte T4, bakunda gusanga kagenda kanyankarirana kaba gato, ibyo twita atrophy, hanyuma bigatakaza n'ubushobozi bwo guhingura abasirikare bakuru twita lymphocyte T4, hamwe n'inkaburamubiri twita timozine ituma abasirikare bakura, iyo twita maturation, bagakomera bagatangura gukora akazi abo basirikare bakuru bajejwe ko gutegeka abandi basirikare bose basigaye mu mubiri yacu, haba macrophage, lymphocyte B, eosinophile, basophile, monocyte n'ibindi. Ibyo rero bituma umuntu yihaye akamenyero ko inzoga ashobora gufatwa n'indwara yose byoroshe, kuko ubushobozi umubiri ufise bwo kwikingira no kwigwaniriza ibitera indwara, le pouvoir phagocytaire cyangwa la phagocytose, buca bugabanuka cyane ku bantu banywa inzoga. Inzoga ironona imitsi yacu yo mu bwoko bw'amanere, bigatuma umuntu agira ibyo twita degenerescence neurologique, hamwe usanga umuntu atonekara ahantu hose hari imitsi y'amanere, polynevrite, kubera yuko burya bumara acetaldehyde dehydrogenase bugwiza ibintu bita hadicolide na lipofuscine, n'ubumara bukomeye buteye ubwoba, bugatuma umuntu adasagwa gusa hataragera, ibyo twita senilite precoce, ahubwo bigatuma haba ikintu bita demyelinisation, nubwo ibintu bikingira imitsi yacu y'amanere kugira ngo ikore neza, aribyo twita la gaine de myeline, bikagenda bigabanuka, ikibiranga no kumenya asigara afite imitsi idariye ku izosi, mu imitsi idariye kwega umengo ni imirya y'igitari, ibyo twita tension nerveuse, agakaza kumeneka umutwe, agakaza guhibagiza, akamarushe yigorora, imibonano mpuzabitsina, agashanga kigo gashavuzwa n'ubusa, n'ibindi byerekana ko imitsi yiwe y'amanere iri kirononekara. Agiye ku ruzuba akumva abuze amahoro umengo yosara, asomye akumva arushe mu mutwe, ataco ashobora kubika mu mutwe. Ibyo byose bikerekana yuko imitsi yiwe iri kirononekara, kubera hadicolide na lipofuscine ari ubumara bushobora kugwira mu maraso yo vitamine D ari nkeya mu mubiri w'umuntu,
kandi iyo hadicolibre zamaze kugwirana kubera bwa bumara bwo mu nzoga twita acetaldehyde deshydrogenase. Rero ni ibintu bikomeye cyane, abantu rero barakwiye guca ubwenge bakamenya kubaho aho kwiga amashuri yose bagaca ubwenge bwo ku isi mugabo bakananirwa n'ubwenge bwo kubungabunga amagara yabo kandi bize ngo bagire ubuzima, ahubwo bakaca basanga ya mashuri bize baronkeje amahera, ayo mahera nyine niyo yagiye kubakura. Abantu barakwiye guca ubwenge. Mwari kumwe na jewe Maître Alexis Halimenshi, umurongozi w'ikigo Nifotech Burundi. Mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro byinshi by'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nifotech Ingaburikiza, umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama. Mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro byacu bitandukanye byo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio mubicishije mu gukurikira ico kiraro tumuhora wacu wa YouTube kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro byanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba. Mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, mubicishije mu gufyonda subscribe canke sabone ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, hamwe no gufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko iburyo, no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all bigategwa n'ururimi mukoresha, maze mwubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro byose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube, kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cyose kiba kibahimbaye. Hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cyose muba muhejeje kumviriza, murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.